Ku mazina nitwa Pasteur Christian Shimirimana. Hariho amajambo nagomba dusangire, amajambo aryoshe cyane. Mbere nagizwe n'imirongo myinshi. N'amajambo yo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo, igice cya mbere umurongo wa 18, tumanuke gatoyi dushike ku murongo wa 24. Havuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Umurongo wa 18 uvuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu ataramurongora. Ilfo gusurinya ataramurongora. Bamubona afise inda yavuye kuri Mpwemu Yera. Iyi ni Bibiliya ivuga ngo ataramurongora, bakira abafiance baca babona Mariya afise inda ivuye kuri Mpwemu Yera. Umurongo wa 19 avuga ngo ariko umugabo wiwe Yosefu kuko yari umugororotsi, kandi kuko atagomvye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu misho, agira imigabo nk'iy'umuntu naho yari umugororotsi. Nawe nyene arageragezwa, agomba kumuheba ngo arongore uwundi. Mugabo abikoze mwibanga, abikoze mu mayeri menshi, mu mukenyuro ukomeye, kubera umukenyuro wamyeho. Umurongo wa 21 bavuga ngo akivyiyumvira, umurongo wa 20, akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyereka mu ndoto, aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera. Ivyo bintu vyega Mpwemu Yera, ivyo bintu sivyiwe, ni vya Mpwemu Yera. Kubera Mpwemu Yera yamukubise, yamuteye igitutu, hama muri we yinzizayo umwana, akana Yesu. Umurongo wa 21 rero niwo murongo nagomba uri ampe special. Uvuga ngo umumarayika acabwira Yosefu ngo ntutinye kumurongora, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera. 21 azovyara umwana w'umuhungu. Yes, azovyara umwana w'umuhungu, nawe Yosefu uzomwite Yesu. Ni izina rivuye mu ijuru. Umumarayika aza ahaye rekomandasiyo Yosefu, amubwira ati uyo mwana rero umufiance wawe azovyara uzomwite Yesu. Kubera iki? Kuko niwe azokiza abantu biwe ivyaha vyabo, azobikiza abantu biwe gusa. Abandi bose bataramwizera, there is no problem. Mwebwe mutemera ugukiza kwiwe naco, hariho umunsi muzobimenya. Mugabo abantu biwe, twebwe abamwizeye tukaba abiwe, azodukiza ivyaha vyacu, ivyo twakoze kera, ivyo dukora ubu, n'ivyo tuzokora muri kazoza, kandi azodukiza ivyaha n'ivyo mutwagiriza vyose. Yesu azobidukiza. Bibiliya ivuga ngo azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Nagomba nakubaze kino gitondo, mbega uruwa Yesu? Nimba uri uwiwe azogukiza ivyaha vyawe. Don't worry, Yesu umutakambire gusa azogukiza, umwizere gusa azogukiza. Nimba utari uwa Yesu, ivyaha vyawe bizokugumako, ariko abiwe azobibakiza. Abamusenga, abamufukamira, abamwizeye, abamutakambira, kuko iryo zina ryazanywe n'umumarayika. Aribwira Yosefu avuga ati uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Umurongo wa 22 havuga ngo ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivy'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe bishike,
ngo raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, bazomwita Immanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, Imana iri mu bantu. Jesu vyasigura, uyo Emmanuel vyasigura ngo Imana izogerera mu bantu, izogera muri twebwe bo mu Magarama, Imana izogera muri twebwe bo muri Yoba, Imana izogera muri twebwe abanyagitega, Imana izogera muri twebwe abarundi, Imana izogera mu banyengozi, abanyakayanza, abanyamwaro bayizeye, abanyarutana bayize, abanyacanguzo. Imana izogera mu barundi, mu banyafrika, mu Amerika bamwizeye, abazi amahanga azomwizera yose. Imana izogerera muri bo. Immanuel vyasigura ngo Imana nyene ubushobozi, Adonai, Imana El Shaddai, itananirwa, ikora byose, izogerera mu bantu bayo, izogerera mu bantu bayo. 24 bavuga ngo Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora. Yesu ahejeje kuvuka, Yosefu yaciye arongora Mariya ngw'imigenzo yose, nk'umugabo n'umugore, barabana igihe kirekire, barabana umwanya muremure. Bibiliya ivuga ngo umurongo wa 24, Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigeze amwegera gushitsaho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Avant la naissance de Jésus, Yosefu ntiyigeze yegera Mariya nk'umugabo n'umugore. Mais après la naissance de Jésus, inyuma y'ukuvuga kwa Yesu, Bibiliya ishingina ivuga ngo Yosefu acarongora Mariya, umugeni wiwe yakoye ku mugaragaro, aca abana nawe akaramata nk'umugore n'umugabo. Nk'uko naje mbana na Lydia, niko Yosefu yabanye na Mariya. Imana yo mwijuru ibahezagire, mugire umugisha.